anje nimwe muri proof zerekana ngo bwa mbere na mbere ku ruhande rw'izamu umunyezamu no hitamo yoba umunyezamu wa equipe yitwa Musongati Football Club bamwita Daniel Akizimana. Hanyuma ku ruhande rw'inyuma muri defense centrale buri hari ku bwanje amahitamo menshi kuko biranagoye gupfa guhitamo avye match bagiye barakina ndetse na responsibility bafata mu kibuga. Hari umwe mu bakinyi canke bamwe mu bakinyi imwe muri duo canke zimwe muri duo za mbere twabonye zifatana zitarinze bimwe mumenyereza bitarinda kumusaba ngo genda ukominike ijya duo ikine kuriya genda ubwire naka akore biriya ahubwo abakinyi bonyine bwabo gasanga bo decide uko bahagarara bo decide uko bakina bo decide ahore bajwa mu kibuga umwe wese akamenya hagarukira ndetse n'ivyo atanga mu rukino. Dio yumwe mu bakinyi babaye beza ndavuga umukinyi Dio ya Egrenwa irimwo uno musore twa Juma Muzandi hakaba kandi na Nicolas Kanyamukenke ni bamwe mu bakinyi bagaragaje urugero rwiza. Aba ni bamwe mu bakinyi ntegerezwa kwiyumvira kwigenge ngomba kuhitamo abakinyi beza nkanagaruka kwa Rukinzo Office Victoire noneho naje no kwa Vitaro nkasanga hari Ramazan nawe yatweretse match nyinshi kandi nziza muri equipe ya Vitaro Football Club bigaragara ko nubwo tutokwibagira akazi kaje karakogwa na Rogier bari bamushize muri ico kibanza Ramazan we yaragaragaza ugo rugero niyo responsibility yo gufata defense ya equipe ya Vitaro ntiyagire n'amakosa menshi akora. Ku bwanje defense yanje no hitamwo abakinyi babiri bakurikira uwa mbere noneho buriya defense je yangoye cyane. Hari n'umukinyi yitwa Rapporte Bliss muri equipe ya Muzinga bro match yakinye zari ziteye ubwoba umukinyi ari pose mu mutwe umukinyi ari ubona umenga afise maturity hambaye kandi atano henshi ndamuza akina umukinyi akora ama clearance ateye ubwoba umukinyi atera imitwe umukinyi agira gute defense yangoye cyane me ku bwanje no hitamo bwa mbere na mbere mu defenseur wa mbere umugabo yitwa Juma Mzandi Nzeyimana ku ruhande rwa equipe ya Aigle Noir kaca ndamu associate ko uno mukinyi Ramazani canke Viki no mu associate ko Viki Victoire Giraneza mukinyi muto mukinyi wana ngo wanashima nivyo yari kuri control y'umumenyereza ariko yagize sezo yo gushimirwa cyane muri championnat biragoye jewe gatwara hagati ya Ramazan ndetse na Viki muri iki kibanzo wojamwe vraiment mba numva umenga arahagije umenga ntaco bitwaye ariko ku bwanje no hitamwo Victoire Igraneza ariko mwe na Juma Muzane Nzeyimana. Hanyuma muri nako hagati mu kibuga kuri nimero 6 Jemba mbona umenga nta mukinyi mwiza wo mu distributeur mwiza wo mu récupérateur mwiza umenga arakuze mu mutwe akontrola wanashima muri equipe nziza wanashima n'abafaje kugera ko yazanye stabilité mu gihe equipe iri kwiratatana nk'umukinyi yitwa Rajab. Nivyo ntiyakinye match zose za championnat ariko equipe yabuze bukuruke yitanga shwa ya mbere yanatuwa ko muri equipe nationale yabuze Kamana Karim yagaragara nka shwa ya mbere muri equipe nationale nako nka shwa ya mbere gutuma ko muri equipe nationale mu bakinyi bakinana muri championnat batakaza wanashima stabilité bigaragara hagati hahandi bisanga ko yari wategezwa kwakina nubwo atatanga ibikwiye mukiza ategezwa kwakina yatanguye championnat bisa naho umenga urugero rwese gwiza cyane ariko muri championnat hagati aratinda araduza urugero agaragara ku rugero gwiza mugabo nabonye umukinya atigeza mpa match nimwe mbi yitwara Jabo ubwo ku bwanje no mukinyi mbona no kwemeza ngo nimero 6 wanje yoba Rajab. Hanyuma imbere yiwe gato nimero 8 sinzi buri gihe namanda mubona nk'umukinyi mwiza wanashima kuruta abandi hagati mu kibuga buri gihe Musongati batunza abakinyi beza uno mwaka batunza abakinyi beza mu mwaka weze batunze beza bafise service bafise tambwe bafise Chris Nedibishaza barabakinyi beza ukumva ngo tambwe yatsinze ibitsindo 5-6 statistics zikamuvugisha imbere yitangaza makuru ariko hari ikigwanisho gikomeye Musongati bari bafise muri no myaka hafi 2 canke 3 irenganye ico kigwanisho bacivye mu gwa Vitaro Football Club cyitwa Chris Nedibishaza numwe mu bakinyi ubona ngo ivyo Musongati byose bakina ivyo abasatirizi byose bakina imipira yubaka ivyo bisindo yaduganwa noneho yahoze naduganwa hagati wa mukinyi Musongati babona ngo Jambo Lisi yaremerewe ja gutora solution
mu kibuga hagati mba mbona umukinyi ari umugabo yitwa Chris Nedi Bishaza, ubwo niwe kubwanje mbona nka nimero 8 muri iyi miliye yanje, ariko kandi ku rundi ruhande nkashira umukinyi nimero 10 muri equipe ya Rukinzo Football Club bitaramera. Siba abakinyi twarigeze gutunga nimero 10 mwiza, Edson Munaba wa mukinyi aje gukina imbere ya defense cyane, wanashima twari tunze na Kama na Karim, ariko ukabona ngo ni wa mukinyi njiza balo hagati mu defenseur batatu babiri, akayikuramo akayitwara, agatanga pass imbere y'izamu, agacreate amakazi akagira iki. Abakinyi ariko baratakara gatonya mu kibuga, ariko je nabonye Ramera nk'umukinyi style womenga no numero 8 canke yokinira gato inyuma, ariko aje imbere agatanga iyo mipira, agatanga ayo mapasa, kuba kubwo buryo bwo gutsinda, agakontrolaje, ukabona ngo ni umukinyi mwiza pahagije, nubwo umenga alirante ukuntu. Aba nibo bakinyi kubwanje bagira kuri batatu mbona umenga no kinisha hagati mu kibuga, ariko nasimvye gato kuko navuze defense centrale y'umugabo witwa Juma Muzan ndetse n'umugabo witwa Victoire, sinavuga abakinyi bo ku mpande. Ku ruhande rumwe no hatereka umugabo witwa Jafet Niera wa Flambeau du Centre kuri nimero 2. Equipe yiwe ntiyagize success ikomeye, ariko we yarahagaze neza. Nivyo hari gihe umukinyi bivanye na style doje akina, izi style z'amapasi za Wallace James, izi style z'amapasi za Trent John Alexander Arnold, iyo atabikoze directement bitamugira mwiza kuko niyo kalite ya mbere abafise muri we. Waje kuraba n'abakinyi ariko kina nabo mu busatizi ugasanga biragoye ko yovuga ngo reka nugika amapasi yose imbere hanyuma ngo bafashe gutsinda ibyo bitsindo. Nanje ngaragara nk'umukinyi atatakaje iyo mipira, ukabona ngo arabigerageza ariko mboca arayihusha, canke wundi mu defenseur nakundi musatirizi nimero 9 arayihusha. Waje kuraba nta nimero 11 nimwe mwiza bagira nyuma yo gutakaza wanashima na Mose Nduwomwe, uretse ko we yanakina kesh kuri nimero 7, kabona ngo nta busatirizi buhamye bafise. Me nabonye Jafet Niera mwiza, mbona nka nimero 2 mwiza kubwanje yaranze championnat ya Primus League. Kuri nimero zigera kuri 3 nkashira umukinyi wo muri equipe ya Musonga titwa Ismail digidiga kiri mu mvune bamukinisha kuri nimero 2, arakina arerekana urugero rukomeye, aramukinyi mwiza, ni plan A ya equipe ya Musongati. Biragaragara noneho ngo na digidiga ashobora kugaruka ahubwo akisanga atashobora kuronka umwanya wo gukina. Technique, qualité de passe, gutuza muri we, ukwirukanza imipira, gucenka. Nubwo ikintu byagaragara ko abura ari iki kintu cyo kudugana amabaro hanyuma ngo aje gutera amasantre, bino bikorwa byakugwa none umukinyi wa equipe ya Aigle Noir akimeze neza muri umwaka par exemple urenganye. Me kubwanje inyuma yo kumukura hari ya digidiga garutse bakamwinjiza kuri nimero 3, yabaye umukinyi yanyimpressionye cyane, mbona nk'umwe mu bakinyi ba mbere bitwaye neza muri equipe ya Musonga ndetse no muri championnat Primus League. Nubwo nabonye bamwe mu bakinyi gaho kwa Muzinga nimero 2 bafise mwiza, kwa equipe ya Rukinzo naho nyene bawusanga nako nimero 3 bafise mwiza. Je kubwanje nimero 3 arabuye umugabo witwa Ismail wa equipe yitwa Musonga. Nyuma mujanye n'ubusatirizi, umusatirizi wanje nimero 9 araba Abdi Neza, hakabamo kandi umukinyi yitwa Abdi Neza yakinye Fazari gusatsinda ibisindo bigira kuri 16 gutyo. Hakabamo kandi no Amini Shibirimana umukinyi wa equipe yitwa wa Vision Football Club, nawe yitwaye neza cyane muri championnat nyuma yo kuza neza muri phase retour, agakina match n'ivyo atari nyinshi cyane ariko agatsinda ibitsindo bitari bike, ndetse ukabona ko déplacement z'aba nimero 9 beza twarondera muri championnat barahari. Sino kwirengagiza aba Gruar nawe yaje muri phase retour akaba mwiza, sino kwirengagiza aba bakinyi bagiye batandukanye bagiye bakina kuri nimero 9 hano muri championnat Primus League, ariko nemeza ngo nimba twarabonye nimero 9 agezweho akina umupira ugezweho akinisha abandi, uwo mushira hagati agakina kuri nimero 10 agakina, uwo mushira kuri ico kibanza ukabona ngo déplacement akora ziroroheza abandi basatirizi. Mbona ngo umukinyi mwiza nimero 9 twarose muri championnat Primus League muri no mwaka yabaye no musore yitwa Amini Shimirimana. Ntibagiye numwe mu bagabo babikora mbere yuko asoka muri championnat yitwa Abdi Neza, nawe yitwa neza muri championnat ya Primus League. Hanyuma kurundi ruhande ndashira kubwanje umukinyi yitwa Ndima Hassan. Statistique nivyo ntizimuvugira cyane, ariko hora bafise muri kiriya kibuga ca equipe ya Musonga Football Club mpavasanga natoye benshi sinzi, ariko
ndabona ko Ndima Hassan ari umukinyi abereye gufata kino kibanza ku bwanje kuri nimero 10 nako nimero 7 ku ruhande rumwe ari kumwe na Abdi Neza ndetse n'umugabo witwa Amin Shimirimana nk'abakinyi b'abasatirizi banje ku bwanje naho mwizamu Daniel inyuma Vicky ndetse na Juma ku ruhande rw'iburyo nkashira umusore yitwa Jafet Niera wa Flambeau du Centre bafunga shira umusore yitwa Ismail wa equipe yitwa Musongati Football Club hagati mu kibuga Rajabo wa equipe yitwa Aigle Noir imbere yiwe nkashira Chris Nedi Bishaza ari kumwe na Ramera wa equipe yitwa Rukinzo Football Club hanyuma imbere yabo gato nkashira Ndima Hassan mu busatirizi Abdi Neza ndetse n'umugabo witwa Amin Shimirimana abo ni 11 bawe rero jewe ashobora kuba mfise ikibazo nabonye abakinyi benshi gutora 11 vyangoye biragoye nane par exemple biragoye ni benshi none basi nibaza uzi ikintu naciye nkora je nkobo nibuse rapport wa muzinga rapport yakinye match ziteye ubwo se no mamenga liste nayo nonye mugabo ugiye ukaraba abadefenseur ba Aigle Noir erega nk'ubu par exemple fata defense centrale uravye Ramazan ukuntu yakinye saison yose uravye rapport ukuntu yakinye saison yose uravye Vico ukuntu yakinye saison yose uravye Juma ukuntu yakinye saison yose noneho nabo bane waje kuraba uriya muhungu kwa Olympique Star ukuntu yakinye saison yose je vyansavye ikintu kimwe no kuraba gusa style de jeu zihari zishoboka nizi ariko n'umukinyi ushobora kumutumika niyo mpamvu biti vyankoye bintwara n'umwanya munini uretse ku maposta amwe ibiharuro biba bivuga buri hari amaposta ibiharuro bitavuga ku mukinyi nivyo yabonetse match za 70 canke 75 kwijana Aigle Noir the Fighters yakinye muri championnat undi aboneka hafi jana kwijana za match yakinye ariko je ndemera ngo wokora ariko ibiharuro utanze canke ibikogo ukoze bishikanye bagenzawe gushika ku ruheru kuri hehangiro munyezamu wa Musongati Daniel yabaye mwiza cyane pe yabaye mwiza one of the best goalkeepers twabonye muri championnat Omar Ramazan umwe mu bundi mubeza twabonye nibaza ko no mu kugwanira ikibanza cyo mugardiye mwiza ni hagati yabo babiri nabo babiri pe ariko akantu ka coupe rero bagabo akantu ka coupe ni nahantu hose kararica kariya niyo katumye Rodri akantu ka coupe kararica umukinnyi arasiba match zitanu agakina zitandatu muri 11 yari gukina undi yazikinye zose mugabo kubera ko atwaye coupe none biba ariko buriya nasanze par exemple weboka Ligue des Champions Thibaut twakinye finale gusa nini yasamye match zose noneho yabaye yasamye zose byagenze gute ariko ari ahantu bararengeye niyo mpamvu kimwe gusa amaze kubona ko kenshi muri umunyezamu mwiza kenshi watwaye finale bayitwaye niyo mpamvu iyo turavye kenshi muri 11 type barakunze guhindura ya ukunze gusanga umunyezamu yatwaye agashimbe ka Melgardi muri 11 type atari ibi byumvikana ngo hari gihe bakunze kuca baraba bati nivyo ufise ico kintu kikuvugira c'umunyezamu mwiza nk'umunyezamu yaranze champion nico nako nk'umunyezamu yitwaye neza muri champion nico ariko hari ubundi yakoze byinshi kukurusha par exemple muri Champions League tubonye vuzina yinjira muri Mondial kandi atigeze akina na finale atigeze akina nandi kubera ko gusa baraba ngo ivyo wakinye igihe wari muri champion vyari ibi n'umwanya waronse mbega bari bageze hari ico bakurushije bo bageze ko utageze ko nubwo nakuba mu bijanye n'ivyo wakoze mu kibuga koko Vuzinya niwe muzamu wa Toronto muri 11 type mugabo munyezamu ariko munyezamu mwiza wa Toronto n'uriya wa Espagne yes kuri abagardiye bano dufise mu gihugu uzorambaza communication ubona kabisa action ziri très dangereux un contre un kugumiza equipe muri match vyagoranye ndabifatira kuri match zibiri match ya Burundi Sport Dynamique kuri NPPC match ya Olympique Star kuri Stade Umuco bamaze guhabwa banatsinzwe igitsindo kimwe izo nizo match zizanye Omar Ramazan mwiza mu giwacu hahandi ubona ko kabaye equipe yagiye akabwira atoya turacari bazima turacakeneye kubaho igikombe turagishaka Omar Ramazan izi nizo match jewe zitumye si zibiri gusa level yakinye nyinshi muri championnat ariko
izo zibiri hari match umukinnyi agira akavuga ati ekipe yari namukeneye. je suis efface iriya ekipe yitwa Olympique Star niyo ekipe yari iheruka kubatsinda n'ubundi cibaje imbere gushika ku minota 75 bari imbere bacabona n'ikarata itukura yamukiza Jean Dodi none aba expose mana nyagasani kapitene yaramwishe Ibrahim yaramwishe. Brune Sport Dynamique bari abahungu bayo uriya yagiye kwande yagiye kwa Vision umusatirizi yes uno we nimero 9 mwiza jena namushize muri faze ari mu bakinyi beza uriya yaramwishe yaramugaritse byari bihetse. Omar Ramazan afasha ekipe kubona amanota meza wanashaka nanirengagije egalisation yo kuri Stade Urukundo. Message bibiri unibagiye wawe bagenda ya match ya hano bakinana Musongati akuguma zinyibutsa ni nyinshi no kuba buriya ni nyinshi pe. Omar Ramazan ndeke kuri Rwanda je mu biharuro byinshi nimwe munyezamu mbona yoja mwizamu giwanje muri axe mwavuze byinshi kuva kwa Rukinzo ukisanga muri equipe ya Aigle Noir ugafata umwaka umwe wo kuba associé ku mukinyi nka Iragi Nicolas noneho bikava kukuba ari we yakuyoboye seziheze nawe ukaza ukayobora iyi sezo igihe Iragatara harukayobora ubundi muntu mushobora gukinana. Umugabo yitwa Juma Nzayimana Muzande ari untouchable muri iyi axe centrale. Nivyo yakinye neza Ramazan Hakizimana yakinye neza Iragi yarakinye neza Ali yarakinye neza Freri ariko Freri wa message yes ariko for sure ibiharuro byose birerekana ko umwana yitwa Victoire igira neza nk'umukinya kinisha kubamfu muri axe nubwo tubakinisha kubamfu ariko mu buryo Jenny ifuje gukina Victoire igira neza agomba kubona kino kibanza. Ubwo wewe defense centrale ya Vicky na Juma twese de horije kuri Vicky laterale gauche umukinyi yitwa Hussein Niragira yahushije penalty muri Coupe du Président equipe ya Vitali kavamwo ariko yagize saison exceptionnelle muri champion indani uwo nawe agomba kubamwo. Laterale droit vyabaye ngombwa ko bingora pe kubera ko aba nimero 2 bari typique bagize ibiharuro vyiza ni bake ni hafi ya ntabo kuko nuwatanguye saison phase retour yaravuyemo nuwakinye phase retour usanga ari tuntu twinshi tugomba kumukura ariko arabakinyi babiri bagize consistency kandi no mu gihe muri equipe habaye impinduka bakitwa imbangukira gutabara. Muravyibuka muri equipe ya Vitaro harabaye ikibazo cy'umukinyi wo muri axe biba ngomba ko bifashisha umu nimero 6 bari bafise yitwa Roger akamanukamwe umugabo yitwa Ramazan akaja ku ruhande rw'iburyo. Ni kenshi twabonye haba uku destabiliza gato axe centrale ya equipe ya Olympique Star hakinjiramwo Didier agakinana na nande ni Hussein ninde ni Hussein yes uitwa Dua Yusuf akaja gukina laterale gauche de droite kuko ndavye n'ubundi abari bahari uitwa Kevin cyo yitunge ntigeze agira iyo consistency ahubwo yakinye mu ico kibanza yanakinye mu ico kibanza undi yari kuhaza yari uriya wa Musongati Ismail ariko nawe match zitatu iburyo match zibiri bubamfu match zibiri iburyo match zibiri bubamfu ukavuga ati se yakinye mu Rwanda n'ubwo ndigabuze bamushira kuri zine rega ni navyo bigonga Keve nuko yakiniye equipe nziza wanaraba uriya wa Flambeau du Centre uyu mwaka foshoa sha sinamubonye inde Jafet sinamubonye oya ni yero umwakazi haraki niba ari bibazo byabaye muri equipe na destabilisation hariya kwa Jafet oya equipe muri sange ntiyabonetse ni club ariko club yarangije mu mwanya wa kangahe wa gatatu hanyuma umukinyi mu bakinyi bake babonetse muri championnat ndetse no mu nkino zose za Flambeau du Centre kandi ubona ngo buri gihe nivyo sumukinyi yitwa mwiza gusa muri club yanatoye n'ubushimwe bugiye butandukanye bw'umukinyi yaranze nk'indwi muri equipe ya Flambeau du Centre buno mwaka burenga ntibeshe nimbari 3 nimbari 2 muri buriya bushimwe butangwa n'abafana bikagaragara ngo abandi bakinyi benshi batakaye ariko byanga bikundara umukinyi directement wamyibona muri match nivyo navuze ari kintu kimwe kitamworohereza cyangwa kitoreza abakinyi kwitwara neza. Uyu munsi uyu Trent Alexander Arnold wo mwita umukinyi mubi ariko byanga bikunda kalite yiwe
ni hamwe gusa yabuze ahantu ayigaragariza ndetse n'ubushobozi bwiwe yatanze santere zirenga 6 habuze umukinnyi atsinda ivyo bitsindo kandi zari nziza zerekeza muri defense yirukanze yaduganye imipira yasuye inyuma kuzibira nta n'inguvu wanashima muri ya Jafet usanga yifitiye nyinshi bigaragara ngo iyo kwitwara neza imbere y'umukinnyi wese ariko arahurira na Jean Claude Girumugisha par exemple mu rukino rusanzwe hasivuze muri championnat Premier League ukabona ngo ntibikunze ko agira na dribble nimwe yo kurengana waje hagati muri championnat ya Premier League muri championnat ukaraba abasatirizi yagiye ahura nabo ni bande bigeze bamunaniza muri ico kibazo cyo bahakura ibitsindo ugasanga ni bake akamaro ko mu defenseur no kuzibira izo bindi biharonja kuvyiga ko aruko nabonye ngene yakoze akazi kambera tumwa mu kibuga kubanza kuzibira ibisigaye biza kuza hanyuma niyo mpamvu vyangoye guhitamo hagati ya Ramazani na Dua Yusuf ariko right now reka mpitemo Dua Yusuf kurande gweburyo ko Dua no mu defenseur central cyane ariko niho yatwagwa uriya kena nka Gusti kanga basi abameze nka uriya nka gukina abo uriya mu Petit Fofana uriya Dua mbona yo nasama uriya Dua bameze nka abayo nasama Dua bameze muzamu Dua Yusama ariko rega nahisemo Dua Yusuf uriya Dua naje kuri kabina sisemo Dua nawe ni hiti nahisemo Dua Yusuf hanyuma mu buryo egaje equipe bw'abakinyi bane imbere yabo Rajab mu nimero 6 mwiza akina hose nk'amazi pe uriya ni no doubt nibaza ko mana nyagasani yabuze idasanzwe hari igihe umukinnyi ariko ntaza gukina wenyine ndaza kubakoresha nk'aba double pivot akinana n'umukinnyi yitwa Chris Nedibishaza baragira rimwe bagarukire rimwe buriya Nedi akina biriya bintu vya basi nimero 8 akina nk'umu double pivot nukuvuga araza gusabwa akina box araza gusabwa action defensive ariko même offensivement il faut que aba uruhuza hagati ya nimero 10 na defense centrale ya yiwe yumvikana ngo kenshi mipira myinshi usanga ikunze kumushika none ugiye kurabana Bishaza hafi nka 60% y'imipira ica hagati kwa Musongati ica kuriwe abo ni babiri hagati mu kibuga ariko mu mpande zabo kuriya murongo nyene wabajya babiri mu mpande zabo uruhande rw'iburyo ndashira uyu mugabo witwa Saidi Fataki Saidi umukinyi yabaye muri equipe ya Aigle Noir inyuma yuko Abdineza agiye buriya niwe yasigaranye urugamba rukomeye cyane we kuyobora buriya busatirizi bw'iriya equipe kandi anabikora neza babandanya bafashanya equipe n'igihe yaragihari Abdi yari umukinyi mwiza personnellement mu bitsinda ariko participation yewe mu kibuga uruhande rw'ibubamfu ndashira umugabo yitwa Lamela wa Rukinzo Football Club kubera ko vyangoye guhitamwo Ndima Hassan vyangoye guhitamwo Minani Yasin vyangoye guhitamwo Ndayikengurukiye vyangoye birangora tumwibagiye kabisa sinigeze Flavien nta muntu yomwibagira muri ndamwibuka ubundi Flavien ukuntu bijanye na Flavien amwibuka mugabo muri 11 umuntu yapanze 11 de départ ntabwo kupanga n'aba bencheri kandi tuvuga beza 11 nahisemo Lamela wa Rukinzo ni super saburiya ni nahisemo Lamela ya Rukinzo yes ni attacking midfielder ariko mu buryo nahisemo gukina bwa bane babiri attacking midfielder rimwe na rimwe aja gufasha ku ruhande rumwe swati buryo canke ibubamfu ngira ngo abantu barabona muri style ya bane babiri equipe ya Real Madrid ikina Arda ahantu abahagaze ahantu umugabo yitwa Federico Valverde abahagaze kuriya kwa Fede Valverde ashobora kuja guhagarara iburyo canke ibubamfu nico catumye mpita mu mukinyi yitwa Lamela kuva muri Rukinzo akisanga muri equipe type y'Iwanje abasatirizi baraza kuba babiri watsinze ibitsindo byinshi Abdineza aza nka nimero ya mbere ariko kumusatiriza ari prime nagize amahitamo menshi kumusatiriza ari prime nagize amahitamo menshi nabanje niyumvira ku mugabo yitwa Gruar Bigirima ko yagize season nziza faze retour gusa yagize faze retour rero n'ikintu bahuriye ko nabandi erega abo bakinye faze Amin atsinze ibitsindo muri faze retour kandi we yari karanakina muri fazare na retour mugabagize baro bija kungana nivyo ukinye faze retour gusa hanyuma ndanagira amakenga kuri uriya mugabo yarari muri equipe ya Interstar oyo Cedric Kamis faze retour gusa Jaba
kwa Cedric narabigera ndibuze kumuhitamo ariko biranga nk'inonke ariko yakinye nk'inonke ariko wanashima muri izo nkino uretse gusa n'ibiharuro stabilité muri club yacibona mugenzi wawe nka kocha mu kibuga umwe muri Vita rero namwejeje mu bakinyi hagati mu kibuga nta kintu yontorana muri phase muri saison yose hagati imbere ya Chris Net babarira no bivana na formation iyo wagira abane bajamo muri bane batatu ashobora kuboneka hanyuma nongera niyumvira kuri Amini Shimirimana Amini wa Fazari ibitsindo bitatu Fazari bitatu ndabinginze mu nyibutse Fazari ariko niyo nakinye mu nimero 6 wa Vision turatsindiye mu nyibutse Ibrahim nimero 6 wa Vision uriya mu nimero 6 wa Vision ndabinginze mu nyibutse havyo ngiye guhindura ko mu nyibutse kabisa ndamwibutse nkongera yarankonfirmye naho kuri iyi match bakinye yakinira boss wiwe muri equipe ya Nyange ati none uyu muhunga ntigitangaza kabisa kuri attack musatiriza ari prime mu mpera za Abdi neza ndahita mu witwa Amini Shimirimana wone ba 11 wanje bakamenyerezwa na Jimmy Ndayize assistant coach akaba Mibura Abubakar ubwo ndashobora kubasubiramo nihuta Omar Ramazan Ibudio Duwaisof Ebubamfu Hussein Niragira Axe Central Victoire Giraneza Juma Nzayimana Muzande bafatikanye Rajabu Ninahazwe Chris Nedibishaza Lamera Fataki Saidi Abdi Ineza Amini Shimirimana abone bo 11 mu mbono ziwanje nshobora guhitamo mbere yuko tubandanya na phase ikurikira banzure nkubwira 11 nabanzu tubwira 11 ba no judge ntabwo igihe kipa ari gicuga munyereza wanje nubone ntabwo ndi buhindure yitwa Miburu Abubakar Miburu urumva kuri gatatu no bita Hussein kuri kabiri no bita Duo Vicky na Kanyamukenge uriya ni mu defenseur wanje unambarije na meilleur joueur wawe wiyiturunwa je no kubwira Kanyamukenge sivyo Daniel ari mwizamu hagati mu kibuga nagize Bishaza na Mukiza uriya ni nubwo aba bakasere bo muri ubu bwoko bari kugenda je ndi mu marira komeye je nkunda bakasere bacacanya kubita kirata umuntu noneho nta kibazo bashaka guhena ruje Mukiza ndi inshuti yiwe mu buryo bukomeye cyane uravyumva bari kumwe na Bishaza ku mpande nateretse mwishanyarazi noneho bagucenga hamwe bakwica canja mose uruhande rumwe urundi ruhande ndimo Asana atakisha bari abahungu baratsinda ibitsindi jana muri sezo Amini Shimirimana bina Abdi kuri izi santre z'aba bahungu buriya abahungu bafise ikintu kimwe barusha badusatirize kipe yanje ni ipe kuko iyo uravye par exemple nka Gruare ni umusatirizi mwiza ariko akinisha umutwe ca worondera santre zitatu utomboye neza zigatumbira ahantu aherereye muri izo zitatu menye ngo zibiri ni Olivier atera umutwe ni Olivier Giroud ariko waje kuraba mu nimero 9 agezweho muri no minsi bari moderne déplacement z'abakinyi mu kibuga kagerageza kurondera ikibanza cyane ashobora kugwana niwo mucungisha umukinyi mu defenseur ngo amushobore kubera ko déplacement ziguma ari nyinshi kandi aragaruka gutora imipira hagati mu kibuga aje gukina mu busatirizi akagira gutagaza gutanga amapasi n'abandi 9 bagezwe bagatsinda n'ivyo bitsindo wanashima ukabona ngo nta namarate akomakomeye menshi bagira uri ikintu kimwe gikuramo uyu muhungu Merveille muri mu bakinyi no bango ba mbere beza muri championnat nikijanye n'amarate kurusha ibitsindo byinshi nivyo créer occasion urumukinya afise qualité zo kunyaruka aranyaruka biteye ubwoba none wari ko arategurwa na Miburo akina kuri nimero 7 akagaruka hagati gukina atora imipira hagati mbwa kuri nimero 10 agasanzaza kuri 11 na seti waja kuraba ariruka gasatira kabona ngo urumukinyi mwiza ariko hari gihe vraiment ahushi bitsindo kavuga ngo n'umukinyi bimeze gute maturité y'ingana gute kabona ngo haracari urugendo runini rwo kugenda ariko hari umukinyi yitwa Ali Magambo muri Rukinzo namwiyumviriye ko biranga kabisa Magambo ari ndamwakoriye ntiyagaragaye muri finale Magambo ari kuri nimero 3 oya sesi 3 wavuga ko yagaragaye muri finale Ali yagaragaye muri saison yose arameze neza nuko rero bwana Patrick bere ko twinjira muri phase yindi kurikira yo kuraba ingene zigahunda zimeze banzo tubwire gahunda ya vacances dasanzwe ku bantu bari mu gisagara ca Bujumbura mumenye